Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri rw'ikirundi tuyara ku ngingo ziyagize umuntu umwe yishwe arashwe n'umupolisi acungeshira hamwe ryo kuziganya no kuguranana bikwibarabara ryitiriwe iprona hano mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru ava mu baraho avuga ko umupolisi yoba yamudijije ko yahagaritse imodoka imbere y'iyo nyubakwa. N'abiyunguruza bakoresheje ibarabara y'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo iryo barabara ryacikiye muri komine Muhuta rishobore guhita. Itike rikaba rimaze kuduga hagati y'amafaranga 2,000 n'ibihumbi 7 bivanye n'ingene umuntu yiyunguruje. Idorido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dasiye kubaha ikaze murano makuru tera mu gisata ca politike. Umugambwe senere urobajwe no kubona warimwe uburenganzira bwo kugira umugwi wawo nkuko biri mugambwe uri ku butegetsi. Urongoye uwo mugambwe Agatogwasa avuga ko vyatumye ibikorwa by'inama nshingamateka byari bitekanije ku munsi wa kabiri batabikoze nkuko vyahora. Agatogwasa asaba ko abashingamateka bofatwa kumwe tumukurikire. Ntivyumvikana ingene ubundi muntu ashaka kuvuga ngo nta burenganzira mufise akabwemerera bamwe akabwanyira abandi. Ico bacihije inyuma twebwe ntaco twomenya kitavuzwe nabo baba bagitegura babona yuko n'ubwo burenganzira bw'iwacu tutoburonka. Mugabo amakuru twumva urukuru hirya no hino nuko ngo hoba hari ngo n'umugambi yuko mu nama nshingamateka y'akarere ngo atamusendere n'umwe yojamwo, mu gihe ibwirizwa rigenga akarere cyo bita traité bisobanura neza yuko abaja muri iyo nama nshingamateka bakomoka mu migambwe igize amanama nshingamateka yo mu bihugu bitandukanye. Urumva kuvuga yuko tutari umugwi no kuvuga uwo mugambwe nawe nyene bo bavuga bati ntawo tuzi. Batawuzi rero urumva yuko nivyo twoshobora kuronka haba mu karere haba hano batwanyiye ubwo burenganzira bwa mbere na mbere bw'ibanze n'ibindi byose barashobora kugira gute kubitwima. Aha rero novuga nti ubwa mbere na mbere hoho naho yo batwara n'amashinga amateka n'umushinga amateka yatowe nkuko natwe twatowe uko tumwubaha nawe yabwirizwa kutwubaha. Mu kirundi iyo umuntu agusavye ijambo uri umutware urarimuha, si ngombwa ngo mwishurire ibimuhimbara. None twebwe uko kuntu dufatwa turabarundi twatewe iteka n'abarundi ngo tubaserukire tugafatwa mwene uko abo duserukira nabo boca bafatwa gute? Amafaranga leta ikoresha ava mu banyagihugu, abaserukira abanyagihugu bagusavye ijambo kari bima abanyagihugu n'ukuri wobo wumva wowe bafise ku mutima. Iryo bwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka iryo no mwaka rizana inyongera y'amakori, rizana inyongera y'amatax biteye ubwoba. Ivyo byose natwe twatwifuza yuko tubivuganako. Mugabo none umuntu akweretse yuko umenga nta kibanza ufise nta jambo ufise wogira gute? Je nibaza yuko ahubwo yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umugambwe, ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu, babwirizwa kutwumviriza kandi bakatuhiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha. Makuru ajanye n'umutekano naho umuntu umwe yishwe arashwe n'umupolisi ashungera ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana microfinance umuryango riri kwibarabara ryitiriwe iprona ni hano mu gisagara ca Bujumbura. Hari nk'igihe cy'isaha imwe yo mu gatondo kuri uyu wa gatatu. Amakuru ava mu baraho avuga ko umupolisi yoba yamurashe amuziza ko yohagaritse imodoka imbere y'iyo nyubakwa. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano akaba yamenyesheje ko uyu mupolisi yafashwe amatohoza aza yatanguye.
amakuru tubashikiriza arabandanya ibikorwa byo gusanura no gushira ku rugero mpuzamakungu ikivuko cya Bujumbura bigeze ku bice 50 kwijana byavuzwe na Jacques Bigirimana arongoye ikigo ca leta kijejwe gutunganya no gutwara abantu n'ibintu biciye mu mazi hari kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru akaba yamenyesheje ko umugambi uzotuma amafaranga yahora yinjira aciye kuri ico kivuko azokwiyongera. Vanira dushime. Ibikorwa vyo gusanura no gushira ku rugero mpuzamakungu ikivuko cya Bujumbura byaratanguye kandi biriko bigenda neza. Aho tuvuga nk'iyubakwa ryazohora hakorerwa ubwato bushasha nk'uko bivugwa na Jacques Bigirimana arongoye ikigo cya leta kijeje gutunganya no gutwara abantu n'ibintu mu mazi. Ubwa mbere kwari ukubaka umuhora uzana imicafu ivuye mu makartier za Buyenzi na Bwiza hamwe na quartier industriel wo muhora wazana imicafu mibi yonona ikiyaga hanyuma rero waca wisuka ngaha mu kiyaga na cyane cyane ukisuka ahashikira ubwato. Ubugira kabiri nuwo kugazura vyagiye ahantu ubwato bushikira. Umugambi gatatu nuwo kubaka aho amakonteneri y'ibidandazwa azoshikira. Umugambi wa kane nuyu wo kubaka aho ubwato buzohingurirwa ari bugomba kubakwa bushasha canke gusubirwamwo canke gukogwa. Akavuga kandi ko ivyo bikorwa bifitiye akamaro kanini igihugu kuko uburyo bwahora bwinjira mu kigega ca leta buvuye ku kivuko buzokwiyongera. Igihugu kizokunguka cyane gose. Bwa mbere na mbere hoho murabona neza yuko abagwiza tunga bipfuza kuzana ibintu mu bwato burya buri nibutwara amakonteneri ntabwo aronka bushikira. Iyo haramuka hakozwe ubwato bukaronka bushikira buzoca buza. Ikindi naco nuko abarwiza tunga bacu bazokoroherwa. Ibindi navyo ni terambere bizotuma amakungu atumenya kandi atugendera. Ariko nubwo biruko ngagahaze ntikabuze kuko nk'ikibanza bo kwaguriyemo ico kivuko hari abanyagihugu leta yahagabiye. Rero tugiye turaraba aha anye hari ama service yajeje gutanga amatongo ya leta. Twasanze yaratanze impapuro ndangatongo mu kibanza cyategekanirijwe kwaguriramwo poro. Twatangaye aho twabonye n'impome mu kibanza cyategekanirijwe kubakamwo poro. Akabasaba leta kabo bantu yo barondera ahandi baha kugira ico kibanza bagikoreremo uwo mugambi. Arakoze Vanira dushime mu bijanye no kwiyunguruza ibarabara rigabura umusunikano w'ingendeshwa na Kodica kwibarabara aho bita kuri Petit Seminaire rija ku Musaga ni muri zone ya Musaga hano mu gisagara ca Bujumbura ni kimwe mu bishimishwa n'abanyagihugu. Bamwe mu bakoresha iryo barabara bakaba babivuze nyuma yaho ikanevo igabura ibarabara rya Petit Seminaire ni barabara y'igihugu nimero 3 ryari ryabomotse bagasaba ko n'ayandi mabarabara yosanurwa. Ni nkuru twaza mugenzi wacu Eliza na Karutimana. Bamwe mu banyagihugu begereye ibarabara rica kuri Petit Seminaire rija muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura barashima ko kuva hasubiyemo ikanivo igabura iryo barabara ni barabara y'igihugu nimero 3 umusunikano w'ingendesho hamwe n'imasanganya byaragabanutse. Ubugenda ashobora gushima nko guhera hiryo cyo turakora ngaha imodoka zararengana twahugira amasanga zimwe ziva hariya zibanza guhagarara ngaha mbwa nko turakenguruka kuba imodoka ziza ngaha zigahita zigenda atabwa ziragira ngo iki nibiki kandi biroroha n'ukuntu turangurura tuva ngaha tuduga atabwa turavuga ngo duce hariya ngo twiga turakiga. Nivyo genda bishima cyane. Iyo ruguru duga uva Musaga duga za Mwaro za Gitega hari barajyabomotse nko nivyo ruha kugenda ko yajyari igivu mbwa utwo rukora igikaburimbo ndi muri abo nyari ko barakora nde nkunda bishimira cyane leta kweri za amarosi yononekaye zirayagira cyo kiragishima cyane gose. Twabura tuwaca amabajaji ducanganya n'amabajaji keshi yarakunda gushaya hari ahantu hameze nabi imiduga yahaciye ikagwamwo hari harimo ibinogo byinshi cyane gose
mugabo vrema baragerageje barahakosora barasubiriza ibirokosima byari byavuyemo nukuri mbona umengo ubu ni sawa gose no kuvuga akarusho gaca kabonekamwo zambutiyaje zirya modoka zimara umwanya munini zirindiriye gukatira ikinogo ntizisubira kuboneka kuko imodoka ikibisi yindi kabandanya. Basaba ufise icaterera wese kugira icakoze kugira amabarabara yose yononekaye asubigwemwo. Ndasaba yuko nirindi barabara yose ryo kononeka leta yo zirafasha ikaziragerageza ukuntu ayo maratwo yagira zina umuntu wese yoba afise ico yokora ku barabara ikorera ko begerageza karayi barari kubwo ko amarabara ya twese n'abene gihugu karabira kagenda neza kugira ngo dushobore kwiyunguruza tumeze neza. Turashima byo baraye bongeze bagwiza amabarabara menshi n'ayandi yononekaye bagwire bayakore. Kubwa abanyagihugu ngo yamabarabara ameze neza kandi akoze neza ngo niterambere ku gihugu. Tukivuga ibijanye no kwiyunguruza nyene abiyunguruza bakoresheje ibarabara ry'igihugu nimero 3 baratabaza leta y'u Burundi kongereza ingufu kugira ngo iryo barabara ryacikiye muri commune Muhuta mu ntara ya Rumonge kuva ku munsi wa mbere ishobore guhita hampande y'imiduga ingendo zahagarariye ngaho amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 7 akaba ariyo amaze kwiyongera ku muntu atamuzigo afise bivanye n'ingene yiyunguruje. Jean Pierre Misago. Bamwe mu bari bashoye ibidanazwa vya Bujumbura bazananye mu Rumonge kuri uyu wa mbere bashimye kugumaho ngo barindiraho ibintu bizosubirira mu buryo kuko n'ubukene bw'igitoro bwaje busongera isibe. Abandi nabo nk'abadandaza b'ivyamwa vya mandarine babona ko ari gusubira mu Rumonge kuko uruhombo ruza gwinjiye. Abagize ico bashikiriza basaba leta y'u Burundi gushiramwo inguvu kugira ngo iryo barabara risubire guhita. Mu rugendo rwiwe muri ico gice kuri uyu wa kabiri Deogratias Nsanganiye umwami umushikiranganje mu byajejwe harimwo inyubako avuga ko leta y'u Burundi igiye gushiramwo inguvu ngo aho hantu hakogwe byihuta. Amakuru dukura mu buyobozi bukuru bw'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi akemezwa n'urongoye commune Muhuta avuga ko hari ikindi kimashini cishirahamwe Sojeya Satome cazananye kuri uyu wa gatatu ku ruhande rw'Ibujumbura kugira ngo gifashe. Ariko mu kurindira ko iryo barabara risubira guhita neza bamwe mu bunguruza imizigo minini ingendo zabo zahagarariye aho abandi nabo badafise imizigo bunguruza bongeye ko kwitike rya Rumonge Bujumbura hagati y'amafaranga 2,000 n'ibihumbi 7. Urenganye ico gice aciye mu kiyaga Tanganyika yongera kwitike iza yavuye ku bihumbi 7 yahorako isimbira ku bihumbi 9 kuvuye mu Rumonge aje Bujumbura. Amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5 arihishwa mu bwato. Mu gihe biyunguruza baganya abaciye bahadandariza ibitandukanye bo barahungukira. Uwo musozi watanguye kururuka ku musase wo kuri uyu wa mbere no ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri wabandanya wururuka. Ikimashini cyariko kiragerageza kuzibura cyabanje kuzibukira. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Mu bijanye n'imibano naho impunzi z'abakongomani ziri mu ikambi y'impunzi ya Musasa zisaba leta y'u Burundi ko yobaha impusha bakaja gukora ibikorwa byo kwiyungunganya inyuma y'ikambi. Userukira izo mpunzi akavuga ko byofasha mu kwibeshaho batarinze kurindira imfashanyo. Kurikire Mugeramyi Kabatiza avuga muri rusangi n'umundi buzima bwo muri yo kambi. Ubuzima muri rusange tubeshejweho n'imfashanyo za HCR n'abapartenaire turavugwa turahabwa imfungurwa ku buri kwezi. Abanyeshuri bafite bourse kuva muri maternelle gushitsa kuri secondaire humanité et puis tubayeho ubuzima nyine bw'impunzi bwo gufashwa. Hanyuma hariho amadefi mu bijanye na education. Murabona ko kuva dutangwa 2007 abanyeshuri bariga bagaheza primaire secondaire igitigiri gikeya nibo bagira amahirwe yo kuja kwiga kaminuza et puis abandi benshi tibaronka ayo mahirwe bahabwa bourse d'afi mu Burundi bwose par mois ku mwaka usanga ari nk'abantu 50.
hanyuma iyo baheje amashuri arabaheje humanité arabaheje université bose bakagaruka bakaguma ngaha ugasanga tidufite uburenganzira bwo gukora gupostile cyo kimwe n'abene igihugu ugasanga muri ico gisata kazoza k'impunzi titukabona neza. Ikindi kubijanye no kwiteza imbere urabona ko uyu muhana ugwiremwe abantu bantaho nikora bafashwa hariho ugomba kwiteza imbere ugasanga nanone biragoranye ugasanga habaye amadeni abantu ntibabonye uburyo bwo kwishura. Turifuza ko leta yo kugurura espace marché arabashaka kwiteza imbere bakaja ahantu hari ama agglomération dans les centres villes kugira ngo bashobore gukora ama activité aya yo kwiteza imbere. Ningaha makuru twe tubateguriye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mu gibihe byiza aho muherereye naho butaha.